Haleluya. Tuzingurure amabire yacu dufata umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Ndizera neza nakekeranya ko ijambo ry'Imana tugiye kumva rigiye guhindura ubuzima bwawe. Ufise ijambo ry'umutwe nise ngo umutima ufise inyota. Uyu munsi ngo masangire namwe ano majambo yo kuzana aho umutima wama wuzuye inyota y'Imana. Umutima wawe wama wumva igihe cyose ushaka Imana. Ndifuza kuzana muri kino kibanza aho ubuzima bwawe bugira aho buvuye naho bushitse, biciye muri kino kintu cyitwa kugira inyota mu mutima. Iyo abantu benshi badafise inyota ntibe experimenta ubuzima Imana ikeneye kuba bamwo hano muri nosi. Kugira inyota ni kimwe kituzana igihe cyose kwama uri kuratambukira mu migambi y'Imana ku buzima bw'iwawe. Hari abantu benshi bamenye Imana, hari abantu benshi bizeye Imana, ugabigiye kanaka inyota irahera. Inyota iheze nagomba ndakubwire ngo ni intango yo kugwa kwawe. Iyo inyota iheze ni intango yo gusubira inyuma kwiwawe. Iyi nyota iheze ni intango yo kuva mu vyizerwa vy'Imana. Abantu benshi mubona uyu munsi basubiye inyuma nta kintu cyabaye muri bo, inyota yarakamye muri bo. Uyu munsi nimba iyo nyota yari yarakamye nasenze Imana kandi mwemera yanyemereye ko araza gukora ikintu kidasanzwe hano hantu. Araza gusubira kukuzuza inyota mu mutima wawe. Iyo utanguye kumva umenga ivy'Imana biraguhagije, ivy'Imana ndabizi, ugatangura kumva aya majambo y'Imana aho yama yatubwiriye, nagomba ndakubwira ngo inyota yaheze. Iyi nyota yaheze witege gutangura gusubira inyuma. Alo igihe turiko turajamo ni gihe vy'ukuri Imana igiye gushira inguvu zayo zose ku ishengero ryayo. Rero ishengero rigiye gukora n'Imana, ishengero rinyotewe, n'ishengero rifise inyota mu mutima, n'ishengero ribayeho ubuzima bwo kwama rifise inyota. Uyu munsi ngiye kubwira ngo nimba inyota yawumva ko hageze ahantu ikuzura, kumva ko nta nyota ugifise, nagomba ndakubwire ngo nturi kurabaho. Kugira ngo ubeho ubwizwa kwa muri kuragaragara mu kino kintu cyitwa kugira inyota mu mutima wawe. Utanguye kumva ko Imana afise irambumvye, nta kindi nkeneye kuri yo, nagomba ndakubwire ngo uri kurihenda cyane. Uyu munsi ndakeneye ko umutima wawe usubira kuzura inyota. Iyo umuntu afise inyota, ivyo bimutuma igihe cyose abaho indoto z'Imana hano muri nosi. Abantu benshi bahagaritse kubaho indoto z'Imana hano muri nosi, n'abantu hageze hano barumva ko babaye satisfait. Kuba satisfait nababwiye ikintu kimwe, nimba ukeneye kubona ibyo utigeze kubona, wirinde guhaga, wirinde gushira inyota. Paul avuga ikintu kimwe kirasanzwe ngo ico nkora nibagira ibiri inyuma nkanga amaso ibiri imbere. Kubera ko niwaguma uraba ibiri inyuma ntibizogutuma ushobora guhanga amaso ibiri imbere, ntibizogutuma ushobora gusiganwa gushitsa aho uzoshika ku muhero w'umuhamagaro w'iwawe. Ntibikunda. Chikituma uyu munsi ndakeneye kubazana hano hantu aho umuntu wese aza kuva ngaha yuzuye inyota. Nta kintu ukeneye. Twovuga ibitangaza, twovuga ibikomeye Imana igiye gukora, twovuga ingene Imana igiye kuguhezagira, ariko umugisha uje mu mutima utagira inyota. Ngoma mvuge kino kintu ndacari mu ntangamarara, ishengero ridafise inyota mu mutima, ishengero ridafite inyota y'Imana mu buzima bwaryo, iryo ricari cikidini. Iko turavuga amadini n'abantu badafise inyota y'Imana, n'abantu bahazi ivy'Imana, n'abantu bumva ivy'Imana turabizi, ivy'Imana turabimenyereye. Nta jambo na rimwe ntazi, narize seminari, twarize Bibiliya, ntaco uza kumbarira. Iyo ubuzima bwawe butarimo inyota, uzocubaho ubuzima bw'idini. Ubuzima bw'idini nuvuga ngo ni igihe by'ukuri utari kurabaho mu busabane n'Imana. Ni nk'abantu basigaye bari kubarabaho juste kubw'amangajima yabo. Mwase kubona umugore n'umugabo avuga ati umviriza ko biri kose ntidusambura. Yega abantu bose bazi ko twaragize mariage ntidusambura, ariko nzokora ibi nibi nawe uzokora. Urampisa ama devoir yawe gusa mugata mutima w'urukundo hari, ugatanga rasi utabiryoherewe kubera kurumva amategeko ambwira ngo heza gutanga rasi. Ahubwo ndakeneye impuzu, nzoyikugura ariko numva ndabishatse, nta tegeko ufise ryo kugurira impuzu nawe urashaka kuzigurira. Ubwo rugo ntirisubira kuryoha. Ariko urugo ruryoha n'urugo
rurimo inyota. Iyo abantu barenga ibigo burya nuko inyota yaheze, kubera ko icyo agiye kurondera ahandi kumbe ni kubw'inyota yumvise muri we ofete yabuze. Eske turi kumwe? Hari ikintu kimwe Imana yabwiye Eva, yamubwiye ngo uzohoranira inyota umugabo wawe. Sara nabo mubwiye ngo aho umwaka uzobugeze nk'uzovyara, ashavuga ngo ivyo vyoshoka bite ko ntagifitiye inyota umugabo. Bisigura ngo ikiba cose bihagaze ku nyota. Atanyota ihari ntacyo dushobora kubona. Ikintu kigiye gutuma unabohoka mu buzima bw'iwawe. Uyu munsi dufise abantu bari koraho mu ishengero ubuzima bubiri, ubuzima bw'Imana, ubuzima bw'isi. Ndazi neza nakikiranya ko inyuma y'ino nyigisho hari ibintu ugiye kurekura, kubera ko hari ibintu ndashobora gukora ufise inyota mu mutima wawe, ufise inyota yo kubona Imana. Hari ibintu ndashobora gukora n'ubushobozi bwo gutandukana n'ikindi kintu cyose. Ndazi neza mu mwanya muto nza gufata umwanya munini, ko nshaka gufata umwanya munini w'abantu bagiye gusubira kuba restore, parce que ndabafise ngaha. Donc usigaye uza gusenga nibaze babone ko naguye, uraza turakubona waje gusenga n'ivyo, mugabo wowe ubwawe urabizi nta nyota igihari. Mu vyashuro Yohana birivuga ngo ndazi ibikorwa vyawe, ndazi kwitanga kwawe, ndazi vyose ukora, mugabo ico ndakugayako warataye urukundo rwawe rwa mbere. Urukundo rutakara kubera iki? Kubera ko inyota yakamye, nta nyota ugifitiye Imana. Usigaye uza kubera ko uri kuraba ubuzima bw'idini, ntibabone ko naguye. Mbega bombaza ati kubera ko utagiye gusenga no kwishura gute? Reka ngende kugira ngo nibambaza, umurongozi niyambaza sinze kubesha. Ngabo uri ngaho urabizi nyene ko nturi kurabaho. Babwira ikintu kimwe, Imana ntikeneye ubwinshi bw'abantu, Imana ikeneye abakunzi. Imana ikeneye abantu ikunda nabo bakayikunda. Imigani 8:17 aravuga ngo nkunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka bazombona. Nkunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka. Kubera ko barondera Imana, ntibayirondera kubera ikindi, kubera ko bayikunda. Kimwe kizokoreka ko ukunda Imana n'umutima wawe uzokwama igihe cyose uri kurayirondera. Umunsi ndashaka kutaronka amen menshi, ariko objectif yanje sukuro nka amen nama nazironse. Ico sico mwereye uyu munsi ndakeneye kubona abantu vy'ukuri Imana ivuga ati vy'ukuri ndasubiye kurotuva. Mbabwira ikintu kimwe, nivyo birashobora gushoboka ko wadefaye ku Mana, watakaye ku Mana, wabuze ku Mana, wagiye kure y'Imana, ariko ndakunda Imana. Imana yo yirifuza kugaruka mu kibanza. Igihe cyose iteza amaboko irakeneye kugaruka. Haleluya. Ni nk'abantu bari barabaye separe, umunsi umwe bagasubira bagahura, hakaba ikintu muri bo bakibuka ubuzima bwabo bwa kera. Ico gico bakora basura bakarunovera urukundo rwabo. Uyu munsi ico gicapo ndikunda bona ngaha abantu bagiye gusubirana n'Imana, kuko hano ndafise aba divorce b'Imana, hano ndafise abantu bahukanye n'Imana, ndafise abantu batandukanye n'Imana. Uraza abantu bashobora kuba separe, nivyo divorce itarabaprononce mugabo baratandukanye. Abantu bashobora kuba baba mu nzu imwe mugabo baratandukanye, baravanye. Uyu munsi ndafise iyo mission yo kubagarukana ku Mana. Parce que nishobora kwibaza ingene Imana igukumbuye, ingene Imana igushaka. Ico nza gukora ndakwibutsa ivy'Imana akora ubuzima bw'iwawe, ndakwibutsa urukundo rwawe rwa mbere kuri iyo Mana, ndakwibutsa umukunzi wawe. Hama naki ico nkundira Imana nuko birivuga ngo nzoguharira ibigabitanyo byawe kandi ngo ivyaha byawe sinzovyibuka ukundi. Imana yatandukanye n'abantu. Umuntu arakubwira ngo sinzokwibagira ingene wambwiye nabi uyu munsi, sinzokwibagira ingene ujya munsi wamvanze. Abo n'abantu. Mugabo Imana iyo uyigarutseko ivuga ngo ndakubabarira kandi ivyaha byawe sinzokongera kuvyibuka ukundi. Zaburi 107 usomere ku murongo 8 n'umurongo 9. Aravuga ngo abo nibashimire uhoraho kugira neza kwiwe n'ibikorwa bitangaje yakoreye abana b'abantu, kuko haza umutima ufise inyota n'umutima ushonje awuzuza ivyiza. Bibiliya ijambo ry'Imana rivuze ngo kuko ahaza umutima ufise inyota
n'umutima ushonje awuzuza ibyiza. Birivuze ngo ahaza umutima ufise inyota. Mbere umuntu bikumwe ngo umutima ufise inyota. Mu Cyongereza aravuga ngo oh, the men who praise the Lord for his goodness and for his wonderful works to the children of men. 9. For he satisfied the longing soul and filleth the hungry soul with goodness. Hallelujah. Mu Cyongereza bakoresha mu ryitwa ngo the longing soul. Mu kindi bakoresha ngo umutima ufise inyota. Umutima ufise inyota niwe ahaza umutima ufise inyota. Iri jambo umutima ufise inyota canke ahaza guhaza ufite mani majambo ni jambo risigura kuzuza. Arakene umuntu yuzuye. Ariko kugira ngo akuzuze hariho condition nuko ugira inyota. Iyo umuntu afise inyota hari ikintu kica kiba. Umutima ufise inyota uzokreya muri wewe ibihe byo kuba wenyene. Abantu bese uyu munsi bibaza ko ibijanye n'ibikomeye Imana dukeneye ko bihagaze mu byo turiko turakora turi mu gihugu cy'abandi. Nicyo gituma tubaho ubuzima tukabona n'amaresulta abandi bariko bararonka. Imana irakeneye ko buri munsi buri gihe yama yerekana urundi ruhande rundi rwayo abantu batari bwigere babona. Ariko ivyo bivana n'ingene umutima wawe ufise inyota. Iyo umutima wawe ufise inyota ivyo bizokreya solitude ku buzima bwawe, kuba wenyene. Hari ibihe ukeneye kuba wenyene. Abadafise inyota nta myanya bafise bonyene yo kumedita ku ijambo ry'Imana, nta myanya bafise yonyene bariko baravuga urukundo rw'Imana, nta myanya bafise bonyene bari kumwe n'Imana. Igihe cyose umuntu atagira inyota yama ari kumwe n'abandi, asenga ari kumwe n'abandi, asoma ijambo ry'Imana ari kumwe n'abandi, igihe cyose akora ibintu kuko ari kumwe n'abandi. Ariko abafise inyota bikreya solitude, bikreya kuza ha wenyene. Ni wewe uri wenyene uzodevelopa icyo abandi badafise. Abahizi bose Bibiri tubwira ubuhizi bwabo bwabaye forge igihe bari bonyene. Ndakubwira ikintu kimwe, turavugira tugiye ku impacta isi, me hizo ku impacta isi tutariko turabaho ubuno buzima bw'imitima yacu yuzuye inyota. Kubera ko ntituzokwigira tuba twenyene. Amasengesho agira ikimazi ku buzima bw'iwawe sayo usenze cyane uri kumwe n'abandi. Amasengesho agira ikimazi ku buzima bw'iwawe nayo usenze wewe wenyene n'Imana yawe. Uyu munsi ngoma ndabazana muri kino kibanza aho ugiye kugwiza imyanya yawe n'Imana utari kumwe n'abandi. Utari kumwe n'abandi. Birambwira Dawidi ubuhizi bwiwe n'amazaburi Dawidi wenyine we ashobora kuduha umutima w'umuntu afise inyota. Kubera ko imyanya minini yayibaye ari wenyene. Abandi bari mu gisirikare kubera ko bari bafise igihagararo, nawe ari wenyene n'intama mu ishamba. Ivyo yahura navyo abandi navyo bigera babona. Yahakwa kenshi, yarisika kenshi, mugabe ico gihe nyene niyo yabonye ko ari wenyene. Niwo mwanya mwiza wo kuzura n'Imana, niwo mwanya mwiza uko Imana ikora ivy'ubuhizi ku buzima bw'iwawe. Uyu munsi nakene kubakura mu masengesho y'igugu ry'abandi. Nivyo twakoranye ego, ariko ubundi imbere ko tuza gukoranira hano twabwiza kuba twamanje gufata imyanya yo gukorana n'Imana yacu turi twenyene. Ndakubwira ikintu kimwe, Imana irifuza guhura nawe apana uri kumwe n'abandi. Uyu munsi ni nkuko twasohokanye n'Imana mugabo turi twese. Ninde muntu yo bakunda uyundi akifuza ko basohokana ari kumwe n'abandi? Akubwira ati ego nivyo ni vyiza mugabo ndakene ko dusohoka turi babiri. Hari byo nkeneye kukubwira turi babiri. Keneye turi babiri atakine kiduciramo. Haleluya. Abo nibo bantu Imana ikeneye. Abantu bafata imyanya, abantu bafise imyanya. Urazi gituma abantu bagira abantu bakivanga ni kubera ko inyota iba yashize muri bo. Wibuka igihe Kristo uhura n'umwami wawe, ikintu cya mbere cyakunezera cyari giki? Kwari kuronka akanya atacufise uri kurakora kugira ngo usenge. Abandi bari kuri televiziyo wowe wiyuganye mu cyuma. Shaka kwibagira ibihe vya mbere vy'umwami wanje. Sinashobora kubaho ubuzima abandi bariko barabaho. Igihe abandi bariko barakora ibindi n'abandose umwanya wo kubana n'umukunzi wanje. Aho ni inyota yavuye. Aho niho ndongera amajambo theology idashobora kunyigisha. Kuko theology bigisha connaissance. Haleluya.
ariko uri kumwe n'Imana, Imana izoguha amakonesanse, Imana izoguha umutima. Imana uyu munsi irakeneye kubona abantu buzuye umutima wayo, apana abantu bafite amakonesanse. Washaka kuba ufise konesanse mugabo ivyo nibizogutuma vy'ukuri ubaha imigendanire myiza n'Imana kubera amakonesanse yawe. Parce n'abandi baturusha, ariko imyanya yawe y'ubusabane n'Imana yawe, haleluya, hamwumva umutima wawe wuzuye inyota. Iyo niyo myanya Imana ikeneye ku buzima bwawe. Imana ishimo cyane, haleluya. Uri wenyene aho ni Imana igukeneye. Icya kabiri, iyo umuntu afise inyota bimutuma muri we aba separe n'ikindi kintu cyose. Siniko murumva iyo ndiko kubajana, ndakunda bajana ahantu mutandukana n'ikintu cyose kugira ngo mube kumwe n'Imana. Ego ni vyiza ko tuza hano tugahimbaza, mugabo ushobora kwibaza n'ingene ari vyiza cyane iyo turiko turahimbaza Imana tubitwenyene mu bwihisho. Nicyo gituma Yesu arafise imyanya yo kuririmba. Mwari muzi ko Yesu yari umuririmbyi? Ndabasomera iyo verse, somera Matayo gatoya. Hari abantu batazi ko Yesu yari umuririmbyi. Matayo 26, musomere ku murongo wa 30. Matayo 26 umurongo wa 30 avuga ngo bahejeje kuririmba barasohoka baja ku musozi wa Elayono. Mwavyumvise? Bahejeje kugira iki? Kuririmba. Yesu yaje kurimbana n'abigishwa be. Yesu yari umuririmbyi, yari afise imyanya yo kuririmbana n'abandi. Mugabo inyuma yaho acarasohoka acagenda ku musozi. Iyo bavuze ku musozi ni mu kibanza, umusozi ni kibanza cy'abafise inyota yuzuye. Umusozi n'abantu bafise umutima wuzuye inyota. Haleluya. Mwene majambo, ku musozi ni ahantu hataba hari abandi. Ku musozi ni ahantu umuntu akeneye gusabana n'Imana yaje. Tugicuma kenshi Imana bahamagara ku musozi kandi kabirekera ku musozi kuko nico kibanza yabibaronse batari kumwe n'abantu. Ubuzima bwa Yesu bwose bwuzuye igihe cyose kuhama yuzuye inyota y'Imana, akaja kurondera Imana atari kumwe n'abandi. Nico gituma rimwe na rimwe akora ibintu abigishwa be badashobora, atari kubera ko babuze ubushobozi, kubera ko mbabwira ikintu kimwe, inyota mu buzima bw'iwawe hari ikintu izotuma ushobora gukora abandi badashoboye gukora. Ndasubiramo, inyota mu buzima bw'iwawe izogushoboza gukora ibyo abandi badashoboye gukora. Nubwo bari bafise inkome zingana n'iziwawe, birambira ngo umunsi umwe haza umuntu azanira abigishwa bese umuntu harimo amadayimoni, baresenda aranka kugenda. Mugabo ico gihe vyanga kagenda. Yesu uwo munsi yari yaraye ku musozi. Birivuga ngo mu nyuma mamaraza avuga ati abigishwa bavyanse ko uyu muntu amukura mu dayimoni. Bamumaze kumwanya munini. Yesu ngo abonye ishengero riko nabagisha, ako kanya akankamera ya dayimoni iciragenda. Petero ntiyajaniranwa, acambwa atari kintu watushije. Bigenda gute ngo twebwe tumara amasaha 3 nawe ugafata imisegonda 3? Kubera ki watubwiye ngo mu izina ryawe tuzokurukana amadayimoni, yitwagirukanye iranga kugenda. Mugabo uvuze rimwe gusa, niye sokre ufise. Haleluya. Hari sokre Yesu yari afise imyanya yo kubana n'Imana igihe abandi batariko barabana n'Imana. Imyanya uzofata myinshi yo kubana n'Imana izoreduza umwanya munini yawofashe uri kurakora ibyo abandi bariko barakora. Bafashe amasaha 3 kubera ko batigeze bayafata mu ijoro. Yesu ariko arasenga, nawe yafashe mu ijoro atakoresha imisegonda 3. Imyanya yo kubana n'Imana kubw'inyota tuyifitiye bizotuma tugura uburyo tubugwiza, agorazo ducungura umwanya wacu, dukora ibintu byinshi mu mwanya mutoya. Turi kumwe muri kino kibanza. Haleluya. Ubwizwa gutandukana n'abandi, rondera imyanya utari kumwe n'abandi yo kuvugana n'umukunzi wawe. Gwiza imyanya. Abantu benshi umunsi bivanga, abantu batagira imyanya, ariko abantu bateye ubwoba meme no mu bwami bw'umwiza n'abantu bafite imyanya minini yo kwihererana n'umukunzi wawe. Haleluya. Paske mu misho n'inkomezi zabo zihingurirwa. Hari umuntu Bibiri tubwira yitwa Yefuta muramuzi? Yefuta Bibiri tubwira ngo yari yavuze kuri Maraya, hama se wiwe Giliyadi asavyara abandi bahungu, bamaze gukura batabirukana Yefuta, bamubwira ati wowe wavyawe ku mugore w'icangazi, nitwebwe bana bari regale. Baramwirukana. Birivuga ngo aragenda asukira mu bindi bihugu. Ariko inyuma yaho bagaruka kumurondera, batewe n'abamowabu. Baravuga ati turakwinginze nuzi udukure ku bano bantu. Kubera iki? Bari barumvise amakuru yuko Yefuta iyo yagiye yarushije kugwiza inkomezi. Igihe yari kumwe nabo
nta ngomezi yari afise, mugabo igihe yatandukana nabo barabonye ko by'ukuri yaronse akaryo ko kuba icyo bo batashoboye gucika. N'umwanya uzotandukana, mbabwire ikintu kimwe, ushobora ati n'umugenzi wanje turamana, ariko mbabwire ikintu kimwe, hari abagenzi badakwiye gufata imyanya nk'iyo bafata mu buzima bwanyu. Pasiko muri kumwe ibiganiro biraryoha, ukibagira umwanya wo kuja kwiherera wenyene. Fata imyanya myinshi yo kwiherera. Nibihe tudakwiye kuba sentimentale, nibihe ndakubwira ikintu kimwe, inyota y'Imana mu buzima bw'iwawe igukuramo ikintu cyose cyitwa sentiment na emotion, gukora ibintu kubera ko abandi bariko barabikora, kubera ko indani hari ikintu cyitwa passion, umuriro uturi indani muri wewe ugutwara ukakurongora gukora ivyo utashaka gukora. Imana ishimwe cyane. Turi kumwe, ikiri Imana ikeneye kudushikanako. Abantu bimwe nimwe bari sentimental, n'abantu by'ukuri inyota ituzuye. Iyo wuzuye inyota, umuri wese gusubiza imambwe ati umviriza ndagukunda, nta mwanya nkigufitiye, fise umwanya w'umukunzi wanje. Pameni ya muri kino kibanza Yesu avuze ikintu kimwe kidasanzwe, abwira umugore w'Umusamariya ngo igihe kirashitse aho bahimbaza data mukuri bazomuhimbaza mukuri no mu mwema. Hari igihe mwabikoze nk'idini buduga ku misozi, ariko icyo si cyo gihe kigezeho. Igihe kigezeho nuko abahimbaza data. Iyo bari kuvuga guhimbaza biratandukanye no gutazira. Ndashobora gutazira ndi kumwe n'abandi, gutazira n'umupagani ashobora kubikora, ariko guhimbaza ni igikorwa gikoreka mu busabane. Difference ntihagaze mu gutazira, difference ihagaze mu guhimbaza. Mbari ingene uhimbaza nzokubarira ishuri. Haleluya. Kuko guhimbaza si ukuvuga ibikorwa gusa yakoze. Guhimbaza nico yacitse mu buzima bw'iwanje, nico ndamubwira. Hari abantu benshi bagira mu buzima bakabura n'amajambo bavuga, kubera kubura amajambo uvuga harabuze ubusabane hagati yawe n'Imana. Tushobora gushika mu bwiza bwayo, ngo akanwa kawe kabura ijambo rivuga, at least wamubwira ko umukunda. Bakwira ikintu kimwe, iyo umuntu yuzuye inyota amajambo avuga ntayakontrola, ariko umutima urasuka. Umutima urasuka, urategura kuje gusengera ibi na biriya, ariko ugeze muri ico kibanza ukibagira icyakuzanye, ugasanga uri kuramuhimbaza. Ni intimite twinjirana hamwe nawe, aho niho ubuzima bwacu buhindukira, aho niho dutandukana na vya bindi vyose. Mbabwira ikintu kimwe, ushobora gukunda Imana gukora ivyo yanga. Ababikora ofete ntibarahishurirwa urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana si teori, urukundo rw'Imana si amajambo, urukundo rw'Imana n'umutima. Igihe kirageze abamhimbaza bazomuhimbaza mukuri no mu mwema. Reka navanse gatoya, biritubwira ngo Yesu araza ashika ahantu mu muhana, hari umugore yitwa Marita, yari afise ubavukana yitwa Mariya. Mu nyuma Yesu arinjira kuko bari abakunzi biwe. Ahageze Marita atangura kuja kurondera ibya muzimana, ariko hari uwitwa Mariya wewe ntiyari akeneye ibyaza kurondera ku muzimana ivyamuha, yari akeneye ivyamukurako. Abantu bafise inyota barondera ivyo bakura ku Mana, ntibarondera ibintu bakora ku Mana. Bibiliya muri Imana irambwira ngo ako kanya Marita babazwa n'ingene aguma ari karatigita, ubundi yicaye ku birenge vya Yesu, yibaza ngo ni kwera ngo ari kigaho cyangwa adashaka gukora. Ariko Mariya yari afise amatsiko, Mariya yari yuzuye inyota, Mariya yari yuzuye umutima, uvuga ati ko ndamubonye kare yavugira kure, uyu munsi aje ngaho naco kindi kiginza gukora, ndicara ku birenge vyiwe kugeza avuze ijambo rya nyuma. Mbabwira ikintu kimwe, abantu bafise inyota ntibihuta kuva ku birenge vya Yesu. Abantu bafise inyota ntibihuta kuva mu bwiza bw'Imana. Abantu bafise inyota ntibifuza kwihuta. Kirazira ko babiba, ariko baraprofita au maximum possible. Ariko we nurabe dusenga uri kuraraba amasaha, iyo utambwe gusenga utavuga ngo ndaza gufata umwanya ungana gutyo. Iyo hageze ivy'Imana urutonde ruca ruza, ariko iyo atari ivy'Imana urutonde uragwibagira. Raba neza ikibazo ni inyota ufitaniye. Mariya biranga akamuva ku birenge, Marita arashavura, arambwira ati Yesu bwira uwo muri umunanje aze kumfasha. Yesu arahindukira amubwira ati Marita, Marita, ufise umwitwariko kuri vyinshi, ariko uyu umwitwariko wabaye umwe gusa. Icyo uyu munsi umutima wawe ukareka kugira umwitwariko kuri vyinshi, mbega bizogenda gute? Ariko
kimwe gusa wumva ku mutima wawe ukeneye, akaba Imana gusa. Dawidi yavuze ngo hari ikintu kimwe kandi ico nico nzokwama ndagusaba, nuko nzokwama ndi mu bwiza bwawe. Nta kindi nkeneye, ico nico nkeneye ubuzima bwanje bwose, kwama ndi mu bwiza bwawe. Ico muri munsi Imana mu ishengero ryayo ikaronka abakuzi uvuga ati Imana nta kindi ukeneye, just your presence, ubwiza bwawe. Ico conyine co dukeneye, abantu banyotewe, abantu bashonje. Yesu avuze ngo hahirwa ufise inzara n'inyota kuko uwo ni wazohazwa. Aba bantu bita bahirwa kubera ko bafise inzara n'inyota. Koma ndangirize kuri iri jambo avuga ari ku musaraba. Hari amajambo ndwi Yesu avuga ari ku musaraba, sifise umwanya wo kuyesplika yose, ariko ngomba mvuge ijambo rya gatanu avuga. Kandi mwibuke ko umwana w'umuntu igikorwa ciwe cyo kumugarukana mu mugambi w'Imana cabaye ku munsi wa gatanu. Bisigwa ngo ijambo avuga rigira gatanu ni ijambo rikorespondana n'ubuzima umwana w'umuntu abwizwa kubamo. Ijambo rya gatanu yavuze ku musaraba, yavuze ngo fisi inyota, fisi inyota. Nibwo bwari ubuzima bwiwe. Nige yari karafa, yapfuye ari kasemera avuga ngo fisi inyota. Ese uyu munsi urafise inyota yiwe? Uyu munsi nta mutima uravuga ngo fisi inyota? Niryo jambo rya nyuma yarangije ariko aravuga, haravuga ngo fisi inyota, fisi inyota. Inyuma yaho avuga ngo mu maboko yawe niho nishize. Ijambo rya nyuma aravuga ngo byose birarangiye.